hanyuma akandi karusho nuko hari ibihano bimwe bimwe byari byaragiye birafatirwa Burundi, bimwe wasanga mbere ari n'akarengane canke bidafashe. Ibi bikorwa rero bije gushigikiraho leta igejeje birerekana ko na babandi bahora badufasha canke twahora tugiranira imigenderanire batahuye neza ko Burundi bohagarika kuburenganya, bohagarika kububeshera, ahubwo bakaza bakabafasha kubaka igihugu cyacu. Niyo ntumbero rero mbona ahanini igiye guteza imbere canke igiye kuzana akarusho ka bino bikorwa. Ubwa mbere tuzoroherwa mu kubikora kuko harimo imfashanyo bazobwira bazoduha. Uyu ni Dionise Arakaza, umuyobozi mukuru w'ikigo ENA. Aha akaba yariko ashikiriza ibijanye n'uburyo bugiye gutangwa n'igihugu cy'Ubufaransa nk'imfashanyo kugira ngo ishigikire ibigo nka ENA, ESG hamwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta. Reka rero n'ubu twongere twumvirize umuyobozi w'ikigo ENA Dionise Arakaza. Igihugu cy'u Burundi kizoronka akarusho kanini cyane muri bino bikorwa kuko bije gushigikira ibikorwa leta yari isanzwe yaratanguje. Si ibikorwa bishasha kuko mu mugambi wa leta no kwita Plan National de Développement 2018-2027 ibikorwa nk'ivyo birategekanijwe byo kugerageza gushira mu ngiro imigambi ya leta yo guteza igihugu cyacu imbere. N'uwo mugambi rero leta yanditse kandi isaba yuko abantu bose boza kwishigikira ko wisunga. Muri iyi projet rero ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi bwaragerageje nabwo burayisoma hama burabona yuko boronka ibikorwa bimwe bimwe boshigikiramo. Akarusho rero nuko haca haba koroherwa. Nk'ikigo cacu École Nationale d'Administration turasanganwe ibikorwa twahora dukora byo gukarihiriza ubumenyi canke gukarihiriza ubumenyi abasanzwe ari indongozi z'igihugu canke bakora mu masektere amwe araba cyane iby'iterambere. Abigisha babikora n'abigisha basanzwe arabigisha b'ama université hano mu gihugu cyacu, n'abigisha babinonosoye mu bihugu byo hanze canke hano. Bituraba rero akarusho tugira nuko iyo turonse abandi bigisha bo hanze baza kudufasha bituma ivyo bintu bigira ihangiro rishika kure. Ntibiherera hano mu gihugu cyacu gusa kuko n'ababa baje kugira badufashe nk'aba bigisha ba expert baraheza bageze hanze bakavuga neza igihugu cy'u Burundi. Hanyuma akandi karusho nuko hari ibihano bimwe bimwe byari byaragiye birafatirwa Burundi, bimwe wasanga mbere ari n'akarengane canke bidafashe. Ibi bikorwa rero bije gushigikiraho leta igejeje birerekana ko na babandi bahora badufasha canke twahora tugiranira imigenderanire batahuye neza ko Burundi bohagarika kuburenganya, bohagarika kububeshera, ahubwo bakaza bakabafasha kubaka igihugu cyacu. Niyo ntumbero rero mbona ahanini igiye guteza imbere canke igiye kuzana akarusho ka bino bikorwa. Ubwa mbere tuzoroherwa mu kubikora kuko harimo imfashanyo bazobwira bazoduha. Ubugira kabiri bizotuma igihugu cy'u Burundi kigira ishusho yacu nziza yari isangana mu bihugu byo hanze, na cyane ko igihugu cy'Ubufaransa gifise ijambo rinini mu muryango w'ibihugu by'umwe bwa Burayi. Bazoheza banasigurire bagenzi babo nabo bagaruke bababwire by'ukuri ko Burundi ari igihugu nyabagendwa, igihugu cagurukiye iterambere nk'uko cabi, kandi ko duhaye ikaze abo bose bimvira ko twokorana ku migambi yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Murakoze. Hari ibikorwa bitatu mbona byanditse kuri kano gapapuro mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo igihugu cyiza ibikorwa bizokorwa so bazofasha. Mu bikorwa nyamukuru bazofasha twarabivuze no mu buheruka, ariko ahanini no gufasha
kugira ubumenyi bw'abasanzwe bakarihiriza ubumenyi indongozi za hano buje ku gihe kandi bujane n'ibiba hanze. Aho novuga ni kubijanye no kwishure École Nationale d'Administration sanzwe ndongoye no kwishure ESG dusanzwe dukorana muri bino bikorwa. Hanyuma ubugira gatatu ni umugambi nawo nyene wo kukarihiriza ubumenyi abakozi basanzwe bari muri Cour des comptes y'u Burundi, kugira ibyo dukora ntibigume bifise ishusho y'u Burundi gusa, bigire n'iyindi shusho yo hanze, biboneke ko ari ibintu twiyumviye hano gusa, ariko ni ibintu bibera no mu bihugu byo hanze. Nk'iri shure ENA ry'i Burundi rirafise irindi shure ENA ryo mu Bufaransa dukorana. Iyi institut ya ESG yo mu Burundi irafise iyindi institut mu Bufaransa bakorana. Iyi Cour des comptes yo ngaha mu Burundi irafise Cour des comptes yo mu bindi bihugu haba mu Bufaransa canke i Burayi bikorana. Ego nivyo bisanzwe bizogwiza imigenderanire hagati y'ibigo bikora nk'ivyo dukora hano mu Burundi bisanzwe bifise ibikorwa bisa n'ibikorwa mu bihugu vyo hanze. Umugambi dushobora kuvuga amafaranga uzotwara, ahubwo twovuga ayo igihugu cy'Ubufaransa kizodushigikirako, kuko ibi bintu naho badufasha tusanzwe twarabitanguye n'amahera leta yategekanije. Nk'ubu naho bariko barayifasha isanzwe ikora, turafise ibyo leta yategekanije iriko irakora kandi bikorwa n'amahera y'igihugu. Umva rero byose ibiharuro birebire kugira nteranye twe tuzotaga kuko niyo menshi ubugufasha gufashiriza ku byawe dusanzwe twarabiteguye, leta yarategekanije amahera yo kubikora, aba baza gusa kugira badufashe bigende neza cyane na yahandiho. Nibaza ko nuraba neza mugabo Ubufaransa bwarategekanije amafaranga ndayashize mu marundi angana n'imiliyaridi 2 z'amarundi. Ayo rero ukuntu bagiye barayasigura biracari mu nzira, tuzogenda turababwira ibyo Uburundi bwibaza ko bwoshira imbere cyane, mugabe igitigiri cyayo tugerageje kuyahindura amafaranga y'amarundi azoshika mu mafaranga angana imiliyaridi 2 z'amafaranga y'u Burundi. Ariko ayo siyo mahera azokora ico gikorwa gusa, kuko nayo basiguriye leta y'u Burundi nayo isanzwe yaratanguje no mugambi baje gushigikira, irafise yo yategekanije azotuma ibi bikorwa bigenda neza. Yabona yaza gufasha gusa kugira ivyo bintu bishike kure kandi bigira kanovera keza. Murakoze. Umugambi twiteze yuko uzohera mu mezi 15 uhereye no munsi atagihindutse. C'est un projet d'appui, comme vous l'avez dit, à la gouvernance économique et financière. nawe userukira igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi Ambassadeur Jeremy Blin akavuga ko icyo gihugu kigiye gushigikira bisata bitatu ari byo ENA, ESG hamwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta, ngo umugambi ugiye gutangura kuva ubu gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 ku mwisho wako ukwezi kwa gatatu. Akazotangwa amafaranga ashika ibihumbi 900 by'amayero, no kuvuga hafi imiliyaridi 2 mu mafaranga y'amarundi. Ubwo buryo rero bukazofasha mu byo kubakarihiriza ubwenge, kubaronsa amaburse hamwe no kubaronsa ibikoresho by'ishuri. Avuga kandi ko inyigisho za mbere zamaze gutangwa kuri iyi ndwi nyene guhera ku munsi wa mbere, wa kabiri no ku wa gatatu. Izo nyigisho zikaba zari zamaze gutangwa. Aha rero ngo zigatangwa n'abigisha bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba rero hamaze kuronka inyigisho ngo abashika 50, ni ukuvuga ko 25 bavuye muri ESG hamwe n'abandi 25 bavuye muri ENA. Aha rero mu nyuma aba bariko baronswa inyigisho nabo rero ngo bazoheza bace bigisha abandi, maze ngo bashobore kuzobagabaniriza ubumenyi bariko bararonswa ubu.